Muri iki gihe twimirije kurangiza umwaka w'ibihumbi 2021 no mu ntumbero yo gutangura neza umwaka w'ibihumbi 2022, Assurance BIC irafise ubutumwa ishaka gushikiriza ku banywanyi bayo n'abimirije kuba abanywanyi ba Assurance BIC. Nivyo iyo twimirije kurangiza umwaka biramaze kuboneka ko abantu bakunda kuja mu kanyamuneza ab'Imana iba yagiriye ubuntu bakabona ko bagiye kuwurangiza. Muri ako kanyamuneza rero hariho abashiramwo indenzarugero mu kwinezereza. Abantu bafata nk'agacupa urasanga barengeje urugero, hariho abagendesha ivyuma ugasanga bagomba kwigina ico cuma kubera ako kanyamuneza. Twebwe rero turagomba kumenyesha abanywanyi bacu n'abimirije kuba abanywanyi ko bogerageza kwigengesera muri iyi misi heza umwaka kugira ngo bashobore kurangiza neza, bongere batangure umwaka w'2022 neza. Ubwo rero mu ntumbero yo kwinezereza baribuka yuko mw'ibarabara hari ibintu vyinshi. Mw'ibarabara hagendera abantu b'amapikipiki, mw'ibarabara hagendera abantu b'amakinga, mbere benshi n'abagenda n'amaguru dushizeko n'ivyo vyuma ariyo mamodokari. Abo bantu bazoba bariko baranezerwa rero cane cane abanywanyi bacu n'abimirije kuba abanywanyi ba Assurance BIC, muribuka ko iryo barabara murisangiye n'abandi, muribuka ko mushobora kugira umunezero urenze bikabaviramwo impanuka. Twirinde impanuka rero, tugende bukebuke, tugendera abandi neza kugira ngo turangize aho kanyamuneza atawe uri mu bitaro canke atawe uriko aragenda kuraba uwabuze uwiwe bivuye ku kunezerwa cane. Assurance BIC ironse n'akaryo ko kubipfuriza umwaka mwiza utangura w'ibihumbi 2022, ibasaba ko mu kwigengesera mu kurangiza uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Murakoze. Imana ibahezagire.